mu kwakira Yesu waratuye naratuye rero tumenyeshere abari nyuma nabo bamenye ukungene we wabikora ko umukobwa yamanza kuyonka canke umukobwa wafa kuyishirayo direct akaca agira shivyo tekane n'ivyo bintu ibi biciye binyibutsa ko haro post nabonye ama post nzige ari kuri Facebook umbwira ngo je njyamagi nawe ukarya mushikanje none ndi wari kurya amagi je ni foto nahawe uri kurya amagi ni foto wahawe none amagi niba yajya nawe ukarya ngo mushikawe je ndamurya rega mushikawe kuko araryoshe cyane ntari bwakizwe nakubwiye ko nari umushwana ubwo mushwanere kandi ntari bwakizwe ariko imira byose umanze umishuke kwanze sikiacha kwa ngoe wewe kuma misumari mara misumari wende fambiste ngo kwanze reka basi ngende wende sasa wende basi paka kuma misumari unagenda nuone bukemu soga je genda sawa reka basi sawa reka basi reka basi ngende nta kibazo ntacyo sawa tunaokoka naki nawe nukijiju nakubwira ati manuka tugende ubwire ngana ntacavura sawa guys mumeze gute tete mumeze bien mumeze neza je meze neza kabisa ndashima Imana ije munyarusaku ije we suto cawa Mr Vuguta vyumye rero guys ndiha ku mupaka wa Kinama na Cibitoki rusengero rwa Pentecote rero dafite akantu yamaze kuronka amakuru yuko bofre yamaze gukizwa yamaze kugira ne gukizwa rero barakijijwe Tendo munyarusaku mba nkeneye kumenya ko abajene ari abantu umuntu yigeze kumbwira ngo abajene nta mujene akizwa biragoye ingene akizwa urumva biragoye kabisa inkumi ibiki ibintu byinshi rero je ngira nje yagisha best nguri ari ahejo nivuga butumwa nimba ari mwiki je ngomba yamuvugisha cyo no kugonga muri aya mapafu ya Mr. Best Mr. Best Mr. Best yes ashimwe cyane amen Baragusa ukoka Zaburi ya ngapi Zaburi ya 32 ni uri kurasoma umurongo wa mbere hayigwa wabariwe agacumura ibi bintu abadukurikirana pako bayisilamu hapa none ufite bibiliya nje gukoresha ikiganiro bica bisigura bingana none gasharega bibiliya kwitemberana muri karete cyangwa kuvuga ubutumwa ntaco bitwaye ariko abaswahili nk'ibi niba bitaho yani n'abaswahili turahaze byo kuryama ntaco nta kibazo none basenga rero basenga Imana ariko ino bibiliya aba baswahili badukurikirana baguca bashiramo nizi commentaire kwanza uje gukora ikikoresho iwawe jenze tuyage marezo ari nambia kama uko hapa hivi kwa ina ni yaraji ishasha ya niho nibereye gusa nyene ne wari kuvuga ubutumwa uri kubwiriza ubutumwa abantu je nkuko nyene nivyukiye mvyukira kuri bibiliya gahunda zo munsi no kuvuga sishobora gupanga gahunda nimwe ntaciye kuri bibiliya kwanza arumva kandi ikendi naco si vyiza yuko buri munsi yose no kwama ndi ku ma media ngo mnerekane icondi si vyiza vraiment kuko erega cyo cantangaje ingene utambwiye utamenyeshe ko akijije nada ko kunambia kama umeokoka menye ko wakijije ariko ntambwikizwa gukizwa ntambwikizwa jewe naraye nkijijwe kandi ni cyatumye nkizwa burya urabona Imana twasanze ari cyo kintu cya mbere tuba dukwiye kubaha tugashira imbere yose kuko niwo muremyi w'isi hari jambo waruvuze ngo abaswahili usanga bagwaye umugera oya nta mugera vuga ati reka nkizwe hari jambo waruvuze ngo abaswahili ngo badukurikirana ngo nibabona ngo fise bibiliya muntu vraiment Imana yo mwijuru nibona ati gutemberana bibiliya byofuma na gendo umujene basi nkanavyerekana kuko si bose banavyemera bibiliya
ariko nibaze ko ntuje kuri gahunda zo kuvuga ngo dukorane ibiganiro kuko urazi ko twashwanye. Unsigurira impamvu wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza utakiriye Muhammad bavyitwa kugera ubusambanyi wabuhevye. Je sinigeze sambana kaga kobwa watera inda mwari mwagize usanga bagize nka buye by'inshinge hari amada batera mu nshinge no kuri WhatsApp baraterana amada kuri WhatsApp ya inda barashobora akanyamerika aho ya si kuvuga akanyamerika kuri WhatsApp umukobwa ashobora gutwara inda ariko turekane n'ivyo kuri WhatsApp je nisonzesheje uwo munsi wisohoye no mafungo manaki aho re kuva mu ijoro mu gitondo nturajya je ndi mu bwiza bworaho sinkeneye kwikono vuga ibintu bimwe biza gutuma nicuza kandi Imana yamwejereje ikintu je kintangaza nuko ngene utamenyesheje ati waminisha okoka hama nanje menye nkungene n'impamvu oya mugani baze yuko nubwo nakijije nagenda gusavye ikigongwe none nyuma yo gusaba imbabazi none usavye ikigongwe sinda kiguhe wumva we wambwiye ngo nta kibazo ngo ikigongwe ngo je ngo warababariye kuva kera ariko none mundi ngo ndagusavye ikigongwe kikabaho hacakurikira ikisufuka musenge oya wowe sino gusenga kuri Imana yanje none usavye ikigongwe rega canda gwa condition shaka gihari nuko bavuga bati ngo tuba dukwiye kugirana tuba dukwiye gusenga Imana yonyene urana nk'uyu murongo nkonga haravuga ati ngo aho niwe mwungere wanje sinzokena kuri no manyumva ntabwo bafise ko ndi kumwe n'Imana urumva ndi kumwe n'umwana kandi n'Imana kabisa kandi ntavyo kuvuga ngo usanga amadeni yagwiriye ku ibotike mu bajama ubuzima bwanse ngo reka nkizwe igara abantu benshi bakizwa kubera ibibazo je sishoboye gukizwa kubera ibibazo nabonye kenshi no kwiteranya n'abantu navyo bibaho kandi ndacari muto kurondera Imana navyo ntibisaba ubutama ahubwo ni byiza kurondera Imana ugakurira mu Mana ukiri muto navyo ni byiza cyane gusomba kuko ni Imana ndakunda abajene bayisenga kandi bakanayubaha kuko hahigwa bagororotse mu mitsima yabo kuko ari nabo bazogirirwa ubure ntugikoresha na Facebook je Facebook kuyikoresha nayo Newe umbwira gute ko wakijijwe ukoresha Facebook none pastor we ntakoresha Facebook yarondera yiki ari ubutumwa bwiza yo kuri Facebook kubera iki WhatsApp we bayikoresha WhatsApp ni address WhatsApp irashobora kuba ari communication hama YouTube nato hari zindi inspiration dushobora kuronka muri Facebook biciye mubona abantu ngo baraye basambanye oya ivyo navyo umuntu nashobora kubiraba kuko bari kariteza ibindi bibazo ntamwe nyene no kuvuga ati agakiza none kuri Facebook umuntu akijije bari karondera abari karabiki abari karaba yiki ahubwo gico mbona gusa turekane n'ivyo ahubwo gico mbona ko no gusengera naho gakizwa jewe nkizwe nuryoherwa numvise yuko umuryango wacu twese none mushikanje arakijijwe ariko je sindi umuryango wanyu umuryango we ni mushika ubu rero urumva ntukiri n'umuryango oya rega mu bisanzwe none amaraso yanje amaraso yaramaze gutwinjira none gisa umwisho wanje ginu urumva gaira sumwana ikiduhuza n'abana wawe sumwisho wanje ikiduhuza n'abana ariko je mu bisanzwe sindi umuryango wa muri renyo ya famille je note reka no kuducinyiza kuko nawe waravyivugira ati igihe ku mwana waraje uratera amapara ngo jengo ngo habaye ikibazo ngo ntangura kubonekana nka famille ariko buri hakanye ko utari famille oya mu bisanzwe je sindi muryango wawe ubwo natwaye mushika niyo mpamvu keshi kuvuga ko atari bofre muzore mu bitahura kuko nawe nyine ubwiye waravuga ko atari umuryango muga kandi sinavyiza umaze kumenya ko ufise mushiki w'umuntu wawe uko ndugu yangu rega sawa siko ndugu yako wewe uri bofre wanje nyene bofre ga hariho inshuti hariho n'imiryango ugiye kwiraba ngo uyo n'umwana wa muyomba wiwe ngo avukana nande tuje kure ari izindi ntumwa ushobora gusanga mu rushengero pastor yakaravuga ubutumwa haleluya mu kwigisha akavuga ati jewe ntarakizwa naranurumogi jewe ntarakizwa narasambana jewe ntarakizwa narumusuma kandi naragwana tugaruka kuri jewe rero je naje ntarakizwa narumushwanyi turacumva kandi ntarakizwa nari umusambanyi komuteri wari umusambanyi karuhariwe wasama n'abakobwa bangahe ku munsi je narashobora kuzana abakobwa 3 ku munsi ku buryo namwe n'inzu uri kurasambana uri kurasa umwe wamutera nkabungahe je narashobora kukorega je ndakomeye sindi baba umwe wamutera nkabungahe aro nigeze kurara kijoro ryose kubwo kuryoherwa cambira twiyongere n'umurango wose wamuraye ko aca kubwira siyongere mba nk'ivyo ndi ngo navugira imbere iriya vraiment no kuri kw'Imana kurusha umwanya oya hari uwo wasanga ari sugi
waja kusambana ugasanga ari sugi kandi sinamureka oya ucumukura ubusugi naramukura ubusugi kandi mwabana munakundana oya je urukundo rwanje nukuvuga uri umukobwa ukeneye kumfata neza shagenda nabigubwiza ukuri nyima igitsina cawe aho no guvuga amankana gusenga mugabo mpaye igitsina cawe nukuvuga urukundo ruba runaheze nta n'amaparara y'ibindi bintu novuga ngo ngende gukora of course none we mukugira utangure gukora kugusambana umukobwa niwe yatangura kuyikora ko akayonka canke wafa bushire yuko nyene none mushikanje ubuno kwadu kibazo ugomba kurangura amabanga uterushira cyangwa ridakugukora ivyo gukore oya je kumenya wingene wabigenza ko yamanza kuyonka canke wafa oya turekane n'ivyo bintu Jesse guys je narakiriyora umukiza muri je oya tumishukerega kugira nabari nyuma bamenye ukungene warangura amabanga ya ungene wasambana ko kumukobwa yashika gusuka cushirayo ivyo bizimana yonyine yo mujuru kandi vraiment ndakemu ariko mukwakira Yesu waratuye je naratuye rero tumenyeshere abari nyuma nabo bamenye ukungene we wabikora ko umukobwa yamanza kuyonka canke umukobwa wafa kuyishirayo direct akaca agira sivyo turekane n'ivyo bintu ibi biciye binyibutsa ko haro post nabonye ama post nzige ari kuri Facebook umbwira ngo je njyamagi nawe ukarya mushikanje none ndi wari kurya amagi je ni foto nahawe uri kurya amagi ni foto wahawe none amagi niba yajya nawe ukarya ngo mushikawe je ndamujya rega mushikawe kuko araryoshe cyane ntari bwakizwe nakubwiye ko nari umushwana ubwo mushwanere kandi ntari bwakizwe ariko imira byose umanze umishuke kwanze ngene wabigenza mu kujya umudemu ufashe nk'akana nibaze ko ivyo twabivuye wamanza kumuha umukunjo basi wamanza kumukunja je narafata nka 30 minutes kwanza ya karese no mukunjo kuko je nk'akambere karashobora no guhera kuri karese gusa akambere ugaheza utaranayishirayo kubw'uburyohe bwinshi urasiramuye wewe best agenda ikafiri ntibaragusiramura bisare ko ubu mu mizima kugira nyene bagusiramu ama Bibiliya nayo Bibiliya rega iyi nicyo kintu kira kintu ni nko kuvuga ati mwitsira ngiye kuzo ndakemeye ibara hagusengera bye je uyu hagusengerwa ureza abapastor bamaze kunca mu minwe je ikintu gihari ntitujye kurekoresha ego jewe mu buryo nakijije mbashaka n'umuryango wanje weyuba fata microphone bastuya erega ni irasengeye ariko usanga ni yari Bibiliya uburyo nakijijwe mbashaka yuko n'abadukurikira bamenya ati uyu mupeti vraiment yakijijwe yarabikuye ku mutima kandi ashaka ko n'umuryango wiwe ugira nte ukizwa gusigurira impamvu wa post nzijya foto gusa nta kindi kandi nico ngumva magana ijya foto ne Jeff ubasha bwo gupostinga ikintu cyacu cyose cyane nyuma je nawe dukoranya kigali ko nakwicana no sanga namaze kandi kugwa umviriza best je tuguma ngatu yage umviriza ndakwaza ikibazo cyanyuma nta kibazo nyene agakiza kawe kazohera ryari agakiza kanje kazigira kahera kuko nahise umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye umwami n'umukiza wahe warigeze umubona live we Yesu shamubona live we Yesu shawe mubona live no Yesu uramaze kumubona live genda koresha face to face n'umutima wanje nyene ubizi koresha mwana genda ndagusavye koresha mwana mvira tora mikro yawe koresha mwana genda kandi mpa Bibiliya mpa Bibiliya ni Bibiliya ma Bible oya irega siya kira muntu oya eto ariko asweze sikiacha kwa ngoe wewe kumba misumari mara misumari wende fambiste ngwa kwanza reka basi ngende wende sasa wende basi paka kumba misumari unagenda none bukemu soga je genda sawa reka basi reka basi ngende nta kibazo ntacyo sawa tunaokoka raki nawe nukijijwe nakubwira ati manuka tugende ubwire ngana ntacavura sawa kugira mumeze ukonye none sawa tunaokoka raki no mpamvu nabwira ati mbwa ntiyigeri nakisa yani kana ntiburire ngaka gapfeti urumengo karakazi sawa tunaokoka lakini best wewe nukijijwe none sawa guys bakunda cyane
ndabakunda cyane murabona murumva ko best yakijijwe ariko atarakizwa jewe ndibaza zobandanya after ciao ciao